izina rya Yesu Kristo. Ugwaye kanseri wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ugwaye malaria wakire gukira mu izina rya Yesu. Ugwaye gituntu wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ugwaye ndetse barakuroze amaguru yaravyimbye barakuroze ntukibona warabaye impumyi ndavyatuye mu izina rya Yesu Kristo wakire gukira. Marika Mikayeli abasangaho muri hose mwese. Musiri Champion TV. You are my champion. Reka ndabaramutse nongera ndabipfuriza ubuzima bwiza nongere kubaramutsa kandi ndabipfuriza amahoro meza nkuko bisanzwe. Imana ishimwe kubemera Imana kandi Imana ihimbazwe no kubatayemera kabone burya umuntu habayeho abaho kubw'Imana. Nongere ndabipfurize tu kugira ubuzima bumeze fresh mu Mana kuhoraho abo yagiriye neza amakandi tuze turemera gutanga amashimwe tuze turibuka gushima Imana kubera ko tuba tugihumeka n'ubuzima duhabwa n'Imana. So my name is Bashiriyano Indundi nkuko bisanzwe murabizi ariko murabona yuko kuri kamera ndi kumwe n'umwe mu bakozi b'Imana mwamenye kandi akomeye cyane. Uyu numwe muramuzi Nduwimana DJ uyu asanzwe ari n'umu evangeliste akaba ari n'umu profete sinobura kubivuga abantu benshi muramuzi mu masoko agiye atandukanye yakoze ibitangaza bigiye bitandukanye muramuzi mu kuvuga ubutumwa ntaja kure kandi c'Imana yamubwiye arakivuga koko kandi numwe mu bantu mumenyereye cyane aramaze kuvuga ubutumwa hano henshi mu mashengero agiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi aramaze kuvuga ubutumwa mu masoko agiye atandukanye ndanamushimire cyane numwe mu bantu mwamenye bivanye n'ibitangaza yagiye arakora masoko agiye atandukanye muramuzi ibitangaza yagiye arakora muraza aho yagiye araca ntatinya kuvuga ubutumwa mwibarabara ntatinya kuvuga ic'Imana yamutumye ni numwe mu bantu kandi no babwire yuko afise Imana ikomeye cyane Imana yamuhaye numwe mu basore cyangwa se mu bagabo dufise ashobora gukiza sida muraza abantu benshi yakijije abantu yakijije cancer ashobora gukiza hypertension cyo twita diabete abambe umutima cyangwa se ama diabete ama cancer agiye atandukanye ingwara zose wumva ko zibaho uyu musore arazikiza uyu mupapa arazikiza numwe mu bantu Imana yahaye ubuzima bumeze neza kandi ndabibutse yuko urwaye umutima urwaye ibyo bintu byose tundi ko ndavuga wewe urwaye umugera akabone ntuwirigura avuga ngo ibiki nibiki je Bashirira kuzaniye umuntu ashobora kugukiza mu kwizera rega byose birashoboka nyarogasa kugira ngo bagukize kandi bigende neza. Reka ndamubakirire kugira ngo aze kuza tubwira byinshi kandi aze kubahereza ijambo byinshi mutari muzi turaza kubiyaga. Karibu cyane umeze neza. Yego ndashima Imana meze neza. Imana ihabwe icubahiro. Ego murakoze cyane ku badasanzwe bamenyereye cyane abadasanzwe bari banzi nitwa Nduwimana Didier ndi mu evangeliste ndi umusemberezi ngasemerera nkaba nsengera muri Power of Good ngaha kukanga ushitse ngaho nka kuri parking y'aba taxi vero canke umutari niho kwibarabara riduga rija kuri Sembazire ku mashure niho iyo eglise iri akaba ariho ninjirira nkaba ndiko nkorana imirimo n'undi mukozi w'Imana batazira Prophet Steve twese ko turakora imirimo y'Imana cyane kandi Imana ikiradukoresha cyane mu bisanzwe rero abatari basanzwe bamenyereye na cyane nibo nkene kuno munsi bamenya ngaha kuri Black FM icambere na mbere mbanje kubashimira mwege ba journaliste bamenyesha makuru mu kirundi ciza Imana ibamugisha cyane. Urakoze cyane DJ jewe nakumenye bivanye n'ibitangaza wagiye urakora nakumenye nk'umumenyesha makuru bivanye n'ingene hirya no hino urabona ko turatohoza mbonye abantu bagiye barakira ingwara zigiye zitandukanye ariko kandi ndanagushimire cyane ufise ibanga Imana yaguhaye abandi badafise hamakaba ari nayo mpamvu wabonye yuko nakurondeye nyene kugira ngo uze ic'Imana yashatse yuko kiza kuba kabone hari abantu batari bakuze baza kubona ubu butumwa ariko kandi bakakurondera tu ndagomba yuko ubanza n'imiburibure tubanze dusenge tu hama inyuma yo gusenga ikintu ndagusabye uci ubanza bahereze nimero ya telefone umuntu wari we wese akeneye gukira ingwara akeneye gukira umugera akeneye gukira cancer ibintu byose tubijya nabonye uki biya numvise ukiza kandi abantu bagashinya intahe bose babanze bafate nimero bazoze bakurondera Imana ibagirire neza. Ego murakoze cyane
reka tuye dusenga Imana abariko baratwumviriza hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura n'abari hirya no hino muri interieur mu ntara za ruguru bariko baratwumvira ngaho ku radio Black FM Imana ibaho mugisha cane ariko reka dusenga Imana twese ego mudutegere umuntu wese ari ku radio asenge Imana adufashe gusenga kandi wizera wese Imana uno musiki no mugoroba iramugirira neza reka dusenga Imana mwami Yesu Kristo mana nyina majuru uri Imana udasanze papa kandi uri vyizigiro Kristo Yesu kandi uri rukundo reka isana hakanya mana nyina majuru ntange amashimwe n'icubahiro uri Imana ugira neza uri Imana utabara uri Imana uruhura abarushe abagwaye ndetse n'abaremerewe bose papa isana akanya mwami reka utanga amashimwe n'icubahiro mana nzima ku bwawe urumugira neza kandi wamugira neza ariko isana akanya Kristo Yesu haro benshi bapfuye mana nzima kwino saha abandi Kristo Yesu baragwaye bari mu bitaro bikuru na bitoya abandi mu mihana bari hirya no hino hari abapfa kandi babimfuvye abandi bapfakazi ariko twige mwami Yesu turidegembya reka isa tutanga amashimwe n'icubahiro kibirengizima suko turabera suko turabagororotsi ni bwa buntu bwa gusa Kristo Yesu manye n'ubushobozi utugirira reka mana nzima ino sana akatugushimira papa nyine ko turi kose mana nyina amajuru ndetse n'abagwaye bose Kristo Yesu bagihumeka reka bagushimire papa kuko twizera neza mwami kuri mugira neza kandi wamutabara ni muri rya zina ryogera Kristo Yesu amen urakoze cyane hama ndagomba ubanze bahereze nimero rero kugira ngo tuyage kabisa nimero yamaze gushika hariya hasi muzabaza kubona nimero hama muzuze muramurondera abakize ego akanimero kiwanje na kanimero karewo uko nkunda gutanga keshi abankene kenshi bakunda kuntora nimero y'uwani 76 460 065 ego cyane ndasubiramwo 76 460 065 urakoze cyane DJ ndagomba kwanza ubanze umbwire ni gute ibi bintu bishika bigushika ko donc ukaba ufise ubushobozi nk'ubu bwo gukiza abantu bagiye batandukanye ingwara nkize kuko ni ingwara zikomakomeye DJ burya hari benshi baza kumviriza bakumva ati umuntu arashobora gukira umugera arashobora gukira hypertension arashobora gukira amakanser agiye atandukanye ni ibintu bikomeye cyane ndagomba umanze rero utubwire ibi bintu koko wabihawe gute mu bisanzwe hari ijambo uhoraho yabwiye Yeremiya ijambo yabwiye Yeremiya ni ijambo ridasanzwe cyane ico gihe Yeremiya ari mu mageragezo ateye ubwoba Imana yamubwiye ngo nakumenye kuva ukiri mu nda ya nyoko ukiri rusoro ukiri mu nda ya nyoko wawe bisigura yuko ico Imana yagutoranirije uterizwa kugishikamwo waca hirya no hino waca mu magiragezwa menshi cyane ico Imana yagutoranirije ko uteza kugishikira neza cyane mu bisanzwe kugira ngo bitangaza bibe ku muntu asengera abagwaye ingwara zose zitandukanye icambere abanza kwizera no mwami Yesu Kristo kigira kabiri aratsinya icaha biteye ubwoba yama yitunganya ijoro no murango kinaco yegera abamurere no muhemu kandi abavyeyi beza kandi akunda gusenga ubudahumeka ikindi naco yamagira urukundo mu bantu bose nta mwasagira agira akarorero atanga akarorero nkuko Kristo Yesu waducunge ku musaraba yabigenje akiri ngaha ku isi akavyemanga akamavuga izina rya Yesu udahumeka ndetse akizera cyane uwo mwami ko ari ku ngoma ndetse akama yirinda gukora ikibi akama yizera umwami Yesu udahumeka ego cyane agira amasengesho menshi cyane formule yo kugira ngo rushikire ivyo bintu ni kwamusenga urakoze cyane Hamadije murumva ko arababwiye ibanga ryo kugira ngo umuntu yiyeze kandi yitunganye kandi koko nivyo Imana kubera ko ikorera ahantu hatunganye uko Imana nikorana n'ahantu hadatunganye sibyo ga DJ ndashaka rero ndashaka kugira ngo tuganire kuri iri jambo mu by'ukuri urabona muri iki gihe hariho ibintu bigiye bitandukanye urasanga umuntu ari mu byaha ugasanga umuntu ari mu bibazo runaka ni igiki wobwira abantu donc biyumva ko bataratahura icyaha icari cyo muri make
mu bisanzwe umuntu ataratahura icaha ndamugiranya nk'umwana muto ujya kiva mu nda ya nyina canke bajya abana bato batarakwiza imyaka yo gukora ivyaha kuko mu bisanzwe Imana izi umuntu neza na neza atari gukora icaha ariko agize mu myaka indwi canke kurenga wamaze kumenya icaha rero umuntu yakoze ivyaha byinshi cane ameze nk'umwana muto ntacabazi kandi uwo kenshi iyo umwegereye yahuye n'amageragezwa ugasanga arakubise kubera akaboregwe ugasanga asigara aramwibarabara kubera akaboregwe cyangwa ugasanga asigara imaraya bamwamburiye impunzu mwibarabara iyo utangiye kumubwira izina ry'umwami Yesu arumva ko aruhutse kandi aracagira n'intuntu n'akabonge bivanye n'ukuntu yahuye n'ivyo vyago abasigara arondera umuntu yoza kumuhumuriza akamwegera rero mu bisanzwe uri umuvuga butumwa kenshi wegira abantu bene abo kuko ucubafata nk'abana nta kintu baba bazi ugerageza kubegera cyane hamukabwira ko ico caha ari kibi hamukabwira yuko butandukana n'abagenzi babi abagenzi bari nibajya usanga bagendana bakora ivyo vyaha ukaba mubuza bivanye n'ukuntu yagize intuntu no mubabaro mwinshi agira inkomezi nyinshi zo gutandukana nabo hama nawe gaca afata ingingo hamukamumwitaho imisi yose hama akabona kubohoka urakoze cyane hama ndeka ndagushimira cyane hama dive ngomba kandi ubushobozi urabufise wama wavuye abantu bagakira ndagomba rero ugira icyo tubwiye kuri iki kintu donc cyo guvura abantu bigenda gute biza gute uvyakira gute iyo wumva aho uciye bariko baravuga bati je nakijije umugera na runaka mu bisanzwe nka jewe ndagira umunezero kuko Imana asengera muri jewe nibinezerewe yego mu bisanzwe jewe ntabwo niha agaciro mpagacira Imana inkoresha ni nayo mpamvu niyo ndavyumvise ndagenda nkafuka nkashimira Imana bigatuma Imana iguma inyongera inkomezi nkasengera abagwayi bagakira ego none nyene ariko je rega turiko turabivugana ofite hari abantu batariko barabitahura cyangwa batariko barumva ubu buremere none nyene umugera urashobora gusengera umuntu umugera ugakira vre mu bisanzwe kino gihe tugezemwo satani yaramaze gutsindwa ndatangara cyane iyo mbonye abantu bitwa ngo baramenye umwami Yesu bagetinya satani muri bamwe mugatari bose byerekana ko kwizera kwabo kiri hafi keshi namanda basengera nabo mu bisanzwe ivya satani vyaramaze kumenyekana kino gihe amasida hari n'amapirate nta sida zihari nta diabete hari nta kanseri hari kuko n'abarozi bazituma mu muyaga ni misyo bahawe na satani ibintu batongera ugasanga umuntu yafashwe ngwaye yaje kwa muganga ugasanga ngo yaranduye cyangwa agwaye kanseri yego cyane amafaranga abose bakoze b'Imana abona bakara ba satani kuko nta Mana isaba amafaranga kuko Imana itanga amafaranga ego na cyane hama none wewe kubgawe donc uremeranya n'abantu bafata bakoresha amazi bakayasengera hama donc akayaguka yanywa ugakira canke se nabo bayamenako ugakira none uyu mugenzo koko mu gukura uyu mugenzo mu isanzwe uyu mugenzo ni gikoresho dukoresha ku muntu yizera kwera amazi ugiye kubera no muri Bibiliya usoma ijambo ry'Imana amazi twagumye tubona ari meza ndagwaye nk'akaroro na kenshi iyo umuntu ari mu ntege nk'yari umukristo akamara gusenga Imana imugendere mu nzozi hari igihe kenshi abona ari kwiriba akabona amazi yisesa hari igihe kenshi abona ari ku mugezi ukabona canke ari karoga ari mu ruzi abari insinzi ariko aragira anesha satani aho ndagwa nk'akaro kuba Kristo babizi bakunda kurota mu nzozi amazi ni meza cyane amazi n'ubuzima mu kirere c'inkwembe kandi n'umuntu yanye mu buryo bw'umubiri inyota irahera na amazi ni meza cyane rero maze kuyaturako iryo jambo rya Kristo wizeye witunganije ubugwaye arakira aho ugiye kuyasesa ayo mazi abazimu barahunga bisigura ko ari Kristo nyine abayaganje ego urakoze cyane muri ibi bihe turamaze kubona hari jambo twakoze twumva muri Bibiliya rivuga riti mu bihe vya nyuma hazoza amashengero menshi hazoza biyitirira jambo ryanje benshi wowe ibi bihe tugezemwo ubiha iyihe shusho
ibi bihe tugezemwo ndakunganiye gatoyi iri jambo ryavuzwe n'umuvugishi wa Tazira Paulo uyu Paulo yari intumwa idasanzwe uyu Paulo yavuze ubutumwa mu bihugu byinshi cyane musanzwe ugiye gusoma muri Timotheo wa kabiri cya gatatu niho bivugwa Paulo yaravuze amajambo ngo mu gihe kizoza hazoba inzigo hazoba ishari hazoba igono hazoba ubujyajya bwinshi hazoba imbwa n'abarozi abagore pfa mutsima abazokunjira mu ngo zabo batagira imitsima abagabo batagira imitsima bazokunjira mu ngo zabo batagira imitsima ivyo Paulo yarabivuze cyane kandi byaramaze gushika je nka jewe ndacyari muto mu myaka ariko ndiko ndagereranya byatangwe kuva kera cyane abantu gusa bagiye barazimizwa n'ivyisi amafaranga ubusambanyi ubutunzi ubwibone bituma batamenya ibihe bagezemwo ariko ibihe byageze twabishitsemo kuva kera rero ndiko ndakino gihe tugeze mu cuma kwa 2023 uyu mwaka nuwo kuza gusuzuma kuko umwami Yesu agiye gushika ubu benshi bariko baridoga nta rukundo ntaki ubu n'abanyavya basigaye babibona ego ariko twakoze twumva ngo Yesu agiye gushika kugeza isaha mugabo urumva donc sinzi ico kintu naco cyo mushobora kukivuga canke hari izindi mvugo usanga mukoresha atarizo oya mu bisanzwe umuntu wese atishimikiza ijambo ry'Imana aba ari umubeshi kuko ndakunda kuvuga nti ijambo ry'Imana ni kirori umuntu yirabamwo akabona ivyikimvye ego cyane ego rero umuntu wese adasoma ijambo ry'Imana ntabareka aravuga ubutumwa bwiza oya aba yamaze kuvangirwa aba ari uwisi ego hama kugira ngo duce tutera turangiza wakoze cyane ndagomba kugira ngo ugire nk'akajambo ushobora gutekerera abantu bari ko baragukwirikirana neza cyane hama ugire n'impanuro batekereye nimba hari akajambo uza kubasomera kaza kuhava kabaherekeza hama duce ndagusezera kugira ngo nizere ko n'ubundi munsi dushobora kuzokorana bigende neza kandi ndabizi ego cyane ego murakoze musanzwe Imana ibaho mugisha cyane murakoze ndafise ijambo natekerewe nandiho ngize iminsi ndiko ndasenga kandi nsengera n'igihugu ngize iminsi ndiko ndasenga nsengera Burundi cyane ndetse n'abari hejuru ndabasengera ko kino gihe tugezemwo nico gusenga guhera hasi gushika hejuru kigiye tugezemwo satani yahagurutse bisa ko dusenga cyane ariko ikinezera tugiye kwakira intsinzi amen tugiye kwakira intsinzi dasanzwe mu gihugu cy'u Burundi tugiye kubona byinshi bihinduka Imana niganje mu gihugu cy'u Burundi ego uno munsi nahawe jambo jambo nyamukuru mpagaze ko rivuga ngo Kristo Yesu araje gusenda ibibazo ku gihugu cy'u Burundi no ku bana b'Imana bayo ba mu gihugu cy'u Burundi ego niyo jambo nahawe nandiho ngomba kubabwira ariko teme nivuga ngo Kristo Yesu araje gusenda ibibazo byanyu byose tugiye dusoma muri Mariko igice cya 5 duhere ku murongo wa mbere tuko turasoma ariko ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu asenda abadayimoni benshi mu muntu ku murongo wa mbere avuga ngo bafata hakurya kiyaga mu gice Bagiraseni avuye mu bwato umuntu yinjiwemwo n'impwemu ihumanye ava masenga yimva acara musanganira ngo yamura ayo masenga ntihagira uba kibona ico ashobora kumubohesha ngo niyo woba umunyororo kuko bamuhesheje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi y'amaboko akayicagagura y'amaguru akayivutagura ngo ntiyagira umuntu afise inkomezi zo mutururuza ngo mazi iminsi yose ku murango no mwijoro ngo yamura ayo masenga no ku misozi atakayikebesha amabuye abonye Yesu akiri kure arirukanga arunama asemera n'ijwi rirenga ati duhuriye hega Yesu mwana w'Imana isumba vyose ndakurahe Imana ntumbabaze agashinyaguro kuko yaramubari ati va mu muntu wa mpwemu ihumanye aramubaza ati witwa nde aramwishura ati Gitero niryo zina ryanje kuko turi benshi aramwinginga cyane ngo ntazirukane muri ico gihugu kandi kuri uwo musozi hari umukuku mwinshi ngo wirukira hari umukuku mwinshi w'ingurube zirisha ngo ziramwinginga ziti turungike muri ziriya ngurube tuzinjiremwo arazemera izo mpwemu zihumanye zimusokorotsemo zinjira muri nyangurube umukuku wirukiraho gatsembwe zisuka mu kiyaga ngo zari nk'ibihumbi 2 amazi araziniga abaziragira barahunga babivuga mu gisagara no mu misozi nabo bazakora bibaye ivyari byo bashika aho Yesu ari basangwa arinje mu na daimon yicaye yambaye ubwenge ego
ndazi mwese abari ngaha kure muri ko muviza iradio bari hafi ya radio rino jambo ryo nahawe nandiho ni jambo ridasanzwe cyane nariko ndasoma ijambo kandi benshi ndizira neza yuko mwaryumvise hari mu gihe Kristo Yesu yari ngaha kuri kwisi ntiyari bwaduge mu ijuru murazi yuko Kristo yabaye ngaha kwisi kandi yagiye arakora ibitangaza bidasanzwe kandi uyu Kristo murazi yuko yari umuvuga butumwa neba ko n'umusemerezi ahageze hose yarakunda kuvuga ubutumwa bwiza yarasengera abagwayi bagakira nanje kuri no munsi nk'umuvuga butumwa hagaze ngaha nagomba ndababwire yuko Imana nubikirikira kora nkuko Yesu yakoze pano ko ndavuga ngo sije nkiriho ni Kristo ari muri jewe nanje ubwanje sije nkiriho ni Kristo ari muri jewe ndiho yamhari no jambo ariko temivuga ngo Kristo Yesu araje gusenda ibibazo vyanyu byose uyu mwami Yesu Kristo twumvise ngo reka genda ngo mu gisagara twagera Sen hari muri Isirayeli ngo ava mu bwato ajya bukira muri ico gisagara ngo aca ngo n'umuntu heragwa abadayimoni benshi cyane ngo ndetse ngo bari baramuhevya biwabo bamuhesha iminyo ku magono no ku maboko ndetse bari baramutaye ari umusazi bise ko yagenda ari gusa yagenda hirya no hino yari yarataye ubwenge ngo aba masenga hehe mu mabuye mu misozi hejuru ngo ndetse ngamaze guhura na Kristo Yesu ndetse haba ubundi bushobozi budasanzwe kuko Kristo yari Imana yari jambo ndetse ngo abademoni bose bari muri urya muntu bari muri we batawo ko minduru bakibona umwana w'Imana isumba byose uyu mwami Yesu Kristo ndetse abademoni bose ngo bari muri baraboroga barakoma induru ndetse ngo Kristo Yesu arakankamira zamwe muzari mu rya muntu ngo mwampwe mu mbimwe muvemwo ndetse ngo zamwe ziratakamba ngo turakwinginze ntutubaze gashinyaguro mwana w'Imana isumba byose bimaze kugenda ku mwami Yesu Kristo arasora zikankamira ndetse ngo zangurube zimusaba yuko ngo zohungira hehe zamwe mu bizohungira mu ngurube ndetse ngo abaragiye izo ngurube bose babona zangurube zisutse mu kiyaga bisigura yuko umwami Yesu Kristo yarazikankamye ndetse zamwe mu zari mu rya muntu zisuka muri nyangurube nazo zisuka mu kiyaga ngo ndetse ngo wa muntu yaragoye abadayimoni benshi bamuvamwo ndetse aba muzima yambara ubwenge nagenda batangarize bene data nivyahereye ngaho ndetse ngo abungire bari baziragiye babona umuntu yaragwaye abaye muzima bibabera igitangaza bagwa igihumura bagenda mu gisagari wabo baragenda kubisemera babivuga batanga gutanga amakuru meza n'andi makuru yuko ingurube zabo bari baragirishye mu kiyaga baratanga abantu bose barashwa baduka bava mu gisagara ngo baza kuraba bamaze kuza kuraba ndetse baratangara basanga urasigara umusazi wandi yaragwa abademoni yambaye ubwenge ari muzima nanje ndi ngaha kuri radio nagenda batangarize ndi kumwe na Kristo Yesu ndi kumwe n'Imana ariko muri radio Black FM nagenda babwire ngo uwizera rino jambo ryuhoraho uwizera ijambo ryandiho uno munsi agwaye ingwara sida cancer diabetika ndetse ingwara nyinshi za foie cirrhose ndetse ubugwaragwara bwinshi butandukanye abarota nabi ndetse afise ibibazo nagenda batangarize izo zose zari ingwara mugire mutahe mukize mugire mutahe mutabarutse ndi kumwe na Kristo uwizera no jambo ry'Imana Imana igira mugirire neza uwizera ndiho Imana igira mutabara nagenda babwire ngo umuntu wese ari karumviza wa papa wa mama wa muhungu n'umukobwa uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri interieur aho za ruguru za Ngozi za Muramvya ndetse bari karumviza radio Black FM Imana igira bagirire neza uyu mwami Yesu Kristo yagira kora ibitangaza yagira sengera abagwaye barakira hari nabo yazuye bapfuye barazuka nari nagenda batanga ndi kumwe n'Imana ndi kumwe na Kristo marika Mikayeli abagenderere aho muri hose wogwaye sida wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo wogwaye kansere wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo wogwaye malaria wakire gukira mu izina rya Yesu wogwaye gituntu wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo wogwaye ndetse warakuroze
warakuze amaguru yaravyimbye barakuroze ntukibona warabaye impumyi ndavyatuye mu izina rya Yesu Kristo wakire gukira Marika Mikayeli abasangaho muri hose mwese aho umuntu wese agwaye ingwara iyo ari yo yose ndatangaje ndi kumwe na Kristo yakire gukira amen Imana